birashoboka asikari uri kubona ibintu ukorera hano hasi birakomeye bamwe bamama bakora bakigatiye birashoboka mama bavuga bati atera kandi twari twahombye leta mvye twagiye tuje twigiye bose bitabira ngo birashoboka abanyagwimbogo abamama b'igwimbogo birashoboka twagiye gutera imbere birashoboka bose bitabira birashoboka twese tugashyira ingufu hamwe birashoboka n'amashyira hamwe birashoboka kuri uno munsi wa gatandatu igerekerezo rya 22 kwezi kwa gatanu twaramukanye igikorwa n'aha aye umutumba w'Urutare zone Musasa aho twaramutse tugira igisenge cy'ishure ry'imyuga ryo ngaha muri zone ya Musasa umutumba wa Butare. Ni igikorwa kitabiriwe n'abenegihugu kubera yuko nk'ibikorwa abenegihugu bagiye barakiba hafi haba mu bijanye n'intererano umwenegihugu muto arashobora guterera amafaranga 1000 hama usunuye nawe bivanye n'uko angana ushaka gutanga umufuko aho rero ivyo twabifashijwemo kandi n'abadandaza kandi nabo nyene urwego uko bagiye baranga hariho n'abashobora gushikira imifuko 10 kugira ngo iri shure ryacu rigeretse rirangire hama rero gushika kuri uyu munsi mwiza twihweje iki gikorwa turi kuvuga ko ari umuce ugira gatatu hambavu y'inama twagiye turagirisha abavuga komine bakorera imirimo yabo ahandi uno munsi rero ni igikorwa nyezina cy'abasanzwe abenegihugu basanzwe babanga aha nyene ahaye muri komine yacu nziza ya Kiremba. Ubwa mbere igikorwa twagerageje gukora cyabaye igikorwa cyo kwegeranya ibyuma kugira ngo iki gisenge cya mbere kishoboke no munsi rero abenegihugu baciye bagerageza guterera umwe wese ku buryo ashoboye baragerageza kwegeranya isima no munsi rero cyabaye igikorwa cyiza kandi rero ndakengurukira abenegihugu b'Ikiremba akamu twabateye baragerageje gukora uko bashoboye ku buryo uno munsi twashoboye kwegeranya imifuko ishika 800 hambavu y'ivyuma imvukira zashoboye kwegeranya byashika imiliyoni 7 twongeye ko rero n'uburyo bwa komine dusanzwe dutoza mu matagisi n'amakori navyo nyene bigaca bisahiriza kugira ngo iri shure rirangire rero intumbero twihaye ni yuko gushika mu kwezi kw'icenda ko iri shure tuzoba twarirangije ivyo rero twarabyaze n'abenegihugu bose kandi umugambi witabira ngira ngo namwebwe aho mwagiye murabona ko abenegihugu bagerageje kwitaba ubu rero igikorwa twazindukanye uno munsi gisa n'ikirangiye tugiye kwinjira rero mu gice kigira kuvuga ko kigira 4 cyo gusubira kandi kugira ngo igisenge k'ikindi gice cy'ishure ko ishure rigizwe n'ibirasi 12 ariko ibirasi 6 bya mbere tusa nk'abirangije hama gusa dusimbira ku bindi birasi 6 ni ukuvuga izi 6 mvuze ni 3 hasi na 3 bizoba biri hejuru hama rero ivyo byose tubiteranije uno munsi twagize ivyo 6 bizosha biba byose rero hamwe 12 kugira ngo ishure zose y'imyuga zitangwa mu kw'icenda mu gihe leta yo turosa abigisha turifuza yuko yoba yatanga icyo dusaba abenegihugu ingufu zozo ntizirakwira kuko tugerageje kuraba ibikorwa dusigaranye kiracyafise ibikorwa bitari bike kuko igisenge cya mbere cyaratwaye ibyuma bitari bike ubu naho tuja mu byo kurondera ibyuma kugira ngo tukirangize n'ayahandi ho rero abenegihugu cyo tubahamagarira ko babandanya utashoboye gutanga agatererano ko birashobora gushika no mu kwezi siko kwari koroshe kubera usanga mu mihana ugasanga byifashe neza ariko rero turizigiye neza yuko mu
kwezi kwa gatanu turiko kurarangira turabona neza yuko ibikorwa bigiye kugenda neza kandi turabyishimiye ngerageje kuraba n'ibikoresho ubu dufise biratwereka neza yuko isango twihaye abenegihugu babifashe nka nkama bafashe ko ari ibyabo.